impemu zakira na zigahanahana. So nimba usambanye n'uwa mbere ugasambana n'uwa kabiri ugasambana n'uwa gatatu ugasambana n'uwa kane, ubuzima bwawe bwamaze kwifatanya n'ibicaniro byinshi utazi, wubatse amasezerano menshi utazi, wamaze kugendera mu bintu byinshi utazi. Umuntu w'umusambanyi yamagirira ibintu by'amafeelings byo kumva umenga ni ikintu cy'ikiyingiyinga atazi, ukashobora gukontrola ubuzima bwe n'ibyagirije atazi uko ashobora kuwikuramo, agumana amajwi amwagiriza mu mutima. Turacyari kumwe, tuduze ikiganza. Imana mfashe cyane gose. Hallelujah, hallelujah. Don't let anyone fool you. Ntihagire ikintu na kimwe Satani ashobora kukwinfluensamwo cyo tumuba mu buzima bw'ubusambanyi. Nimba warabubayemo, iki ni gihe cyo kugira ngo ubohoke, ugire umubiri w'ingoro ya Kristo Yesu wezejwe kandi uhesha Imana icubahiro. Abizera dutere hallelujah. Hanyuma nawe nimba utarabijamo, protect yourself from sex and ubusambanyi buri outside of marriage. Yesu natfase cyane gose. Having sex ndababara cyane iyo mbonye aba jeune, abagabo, abagore bamaze gufata sex nk'ikintu cyo kunezerwa just for pleasure. It attracts demons. Kikwega ba daimon, icugurura imiryango y'ikuzimu. It is a fornication minister. Ni ministeri y'impemu mbi zo mu mazi, ubusambanyi. It is a ministry of the spirit from water realm. Ni ministeri y'impemu mbi zo mu mazi, abadayimoni bo mu mazi. Yesu natfase cyane gose. So ukabona umuntu ngo ndiko ndarya ubuzima, uri kurya ubuzima uri mu busambanyi, ubuzima buri ko burakujya, nta makuru ufise. Yesu natfase cyane gose. So ikindi naco, zino mpemu mbi nababwiye ziraba inyenyeri. Beauty. Abakobwa beza, abagabo beza, abasore beza barakwega zino mpemu mbi. Nico gituma if you are beautiful, nimba uri mwiza, winyegeze muri Kristo Yesu. Hallelujah, hallelujah. Imana mfashe cyane gose. So they look for beauty kubera kizirondera ubwiza. Zirazi yuko umukobwa mwiza asa neza niyaca imbere y'abagabo 10 aza kugenda bakase bose abishe mu buryo bw'impemu, abakwega bahamagara bashire mu busambanyi mu kubattractinga cyane gose. Zino mpemu biziri wise ku buryo zidashobora kugenda kuboha umuntu zidafise ikintu zigomba kumumaza. Nico gituma uzosanga abakobwa basa nkaho bafise ubwiza ku mubiri n'uburanga, aribo bakobwa biyandarika, banywa ibimogi, barara mu maboate, babasambanyi, abasambanyi bakomeye, abapagani bakomeye, abakobwa beza gusa, only beautiful girls. Ukaraba banywa ibimogi, bidroga, ibintu biteye ubwoba, ukavuga ni uyu mwana mwiza kubera kari iyo nona. Urihuza horaho. Abafite ya envelope murashobora kuyazana. Mani wa umugisha. Urihuza horaho. Nagacuko guhindu. Imani wa umugisha. Yesu abahezagire cyane. Garaho. Nagacuko guhinduka namba kakugaragaraho, kandi iyo uvuganye n'umuntu ushigwa rukubisohoje, upfa kuba wavuganye n'umuntu gusa ushigwa rukubisohoje. Nagacuko guhinduka kakugaragaraho, uri Imana yo kwizera, uri uzohoraho, uri Imana yo kwizera, uri uzohoraho. Sawa, Imana wa umugisha. Mana tugushimiye kubw'ijambo ryawe ry'uyu munsi. Tugiye kwinjira mu ijambo ryawe, ufashe kandi uhezagira umuntu wese
tugiye kubana mu ijambo. Umugirire neza, abone iganza cyawe ciza mu izina rya Yesu, amen. Mbwirira mugenzi wawe kandi ati tugiye kuba mu ijambo ry'Imana, ugerageze gukurikirana. Gerageze gukurikirana, gerageze gukurikirana. Ndavuga ibintu byinshi umuntu ashobora kwandika. Ufise aho wandika, urashobora gukurayo urupapuro rwawe cyangwa se ikaye yawe, then uze kwandika. Imana iguhe umugisha cyane rwose. Sawa. Uyu munsi teme yacu ivuga gusambura cyangwa se guhindura amasezerano yo mu isi y'umwijima y'imhemu mbi zo mu mazi, hamwe n'ingaruka zazo. Yesu natufashe cyane rwose. Abantu bashobora kucibaza ni jewe mfitaniye hehe? Mfitanye hehe isano n'imhemu mbi zo mu mazi? Where? Mfitaniye hehe isano n'imhemu zo mu mazi? Tugomba kubidondagura ko ngaha. Ndagerageza kwihuta kugira ngo tuze no kuronka umwanya wo gusenga hari imbere. Naho mfise ibintu byinshi, Imana dushoboze kubitunganya no kubiheza ku murongo. N'ubu ndongeye kuvuga, wewe muntu Imana yagiriye ubuntu bwo kuba ngaha muri aya masengesho bugira kandi n'ubuntu budasanzwe, kandi hari icyo Imana igiye gukora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Abantu ntibakunda kwiga. People, they don't like to learn. Abantu ntibakunda kwiga kubera ko twababwiye ko ari amasengesho y'inyigisho, to learn, hamwe no kusengerwa no kubohoka. Abantu bashaka ko bazubabwire ni genda ibintu byose byakemutse. Ibiki uzi ko byakemutse? Intambara uri kuragwana Imana irazigukuyemo. Intambara uri kuragwana ni intambara nyabaki. Do you even know? Urazi n'intambara uri kuragwana izarizo? Uhura n'ibintu utazi byaribyo. Uguma uhura n'amataka utazi ayariyo. Ugira ibyiyumviro utazi yo biriko birava. Ugira amataka utazi yari karava. Ntuzi ayariyo. Ntuzi nuko woyirinda. Ntuzi nuko woyafrena. Mugaba abantu bashaka kubabwira ngo genda ngo ibibazo byawe birakemutse. How? Gute? Then you didn't learn. Utigeze wiga ngo umenye ikintu gituma ibibazo bya bikemuka. Hanyuma naho cokemuka nicagaruka kizogutsinda, kuko ntiwigeze ukimenya icarico. Utegerezwa kumenya icyo ugwana naco. Hanyuma ni wamenye icyo ugwana naco. Hariyo n'abantu benshi bafata intambara, umwanya wo kugwana intambara y'abantu wo mu rusengero, bakagwanya abo bavukana, bakagwanya bene data muri Kristo, bakagwanya abaririmbyi bagenzi babo, bakagwanya abakozi b'Imana bagenzi babo, bakagwanya abasenzi bagenzi babo, bakagwanya imiryango migenzi yabo yo mu buryo bw'imhemu. Kubera ko batazi umwansi wabo wariwe. Kubera the Bible says abo tunigana nabo twebwe abafashe igihe mu isi mu rugendo rw'ubuzima, sabagabo b'inyama n'amaraso. Ntabwo ari tonto wawe, ntabwo ari umuririmbyi mugenzi wawe, ntabwo ari umukozi w'Imana mugenzi wawe. Sabagabo b'inyama n'amaraso n'abakuru n'abaganzi isi y'umwijima. Don't blame anyone. Mugihe umuntu ataguhaye icyo ashaka, mugihe umuntu atakubereye mwiza nk'uko wari umwiteze, reka kumutaka ishavu no kumva umenga ntukimushaka. Kandi Yesu natufashe cyane. Kumbura ushobora kutamushira ku mutima cyane, kubera yuko ibyo ukeneye atari karabigufasha. Mugabo is not your enemy. Ntago ari umwansi wawe, ahubwo umwansi wawe n'abakuru n'abaganzi isi y'umwijima, hamwe n'imhemu mbi z'ahantu ho mu kirere, n'abakozi ba Satani batuma umuntu yanga umuntu agahindukirira umuntu akaja kure y'uwundi muntu. Yesu natufashe cyane. So many they mistaken the fights. Bagatangura kugwanya, ugasanga sinshaka ko asenga cyane, ukabuza uwundi gusenga, ukabuza uwundi gukorera Imana, ugaca intege uwundi. You are mistaken. You are mistaken. You are confusing the battle, and you don't know what is taking place.
ariko Imana ishimwe ko yadushireho uyu munsi wo kwiga kugira ngo dushobore gutahura mu izina rya Yesu. Sawa, reka twinjire mu ijambo ry'Imana rero. Icyambere, impwemu mbi zo mu mazi ni impwemu mbi zikunda kwitwa ku izina rya marine spirits. Marine spirits, ninavuga marine spirits wumve ko mvuze impwemu zo mu mazi. Mvuze impwemu zo mu mazi wumve ko mvuga impwemu zitwa marine spirits. Yesu nadufashe cyane. Gira ntangure nsigura impwemu mbi zo mu mazi ni impwemu mbi nyabaki. Kubera iki dushobora gufata umwanya kugira ngo tuzivuge ko hama dusenge kugira ngo abantu bashobore kuzibohokako. Yesu nadufashe cyane. Kubera ko zifise inkomezi zo kwica no kugirira nabi ubuzima bw'ababayeho. Kandi natwe Kristo akaba yadutumye kugira ngo duhindure ubusa imigabo n'imigambi yose ya Satani. Impwemu mbi zo mu mazi rero nagira ndakubarira, they are the most powerful demons. Ni zimwe mu mpwemu mbi zikomeye zo mu isi y'umwijima, muri isi y'umwijima Satani afise. Hari impwemu mbi zo mu kirere, ziriya zifise responsabilite yazo. Izo ziba mu kirere, za zindi ziba mu banyefeso. Hari n'izindi mpwemu mbi z'abadayimoni zikorera ku butaka no mu bice bitandukanye, in that ways. Hariyo n'izindi mpwemu mbi z'abadayimoni zikorera mu bice bitandukanye, ariko uyu munsi ngomba kuvuga no kwigisha kuri zino mpwemu mbi zo mu mazi. Mvuge responsabilite yazo, ariko reka manze mpere ku izi mpwemu mbi ziteza iki, zikora iki, ziri nyuma y'ibiki ku buzima bw'umuntu. Icyambere, these spirits, izi mpwemu mbi nizo mpwemu mbi ziri nyuma y'ikintu icyo ari cyo cyose gifitanye isano n'ubusambanyi cyangwa se ubushakanyi ubwo ari bwo bwose. What we call adultery, ubushakanyi bwo ku rwego rwo hejuru. These things of fornication, icyambere adultery, fornication, hamwe no kugira ubushake bw'imibonano mpuzabitsina ariko itari mu buryo bukwiriye. Ubwo mvuze itari mu buryo bukwiriye mba muzi iri hanze ya mariage, byo ku rwego rwo hejuru kandi rukabije rurengeje. There is sometimes umuntu ashobora kugira ubushake bwo gusambana no gukora ibyaha ku rugezo rukomeye, kandi akumva biriko biramusumbya inkomezi ku buryo yumva yokora igishoboka cyose kugira ngo ashobore gukora icyo cyaha cy'ubusambanyi. Yesu nadufashe cyane rwose, Imana dutabare cyane. So izi mpwemu mbi zifise responsibility, nizo ziri responsable yo guteza agahinda, ibyago n'amarira ku bantu bateje bino bintu byose. Ariko ibyo ndaza kubishika ko munsi. Ikindi naco, reka manze mvuge ku barongoye zino mpwemu mbi. Zimwe mu zitwa principalities, hariho ababa bakora abadayimoni basanzwe, bamwe babita Mary Maid, ni kuvuga bajya bakumukunda kwita ngo ni ba Madame Samaki, bajya zijya mpwemu mbi ziba zifise ishusho y'umuntu hejuru, hano hasi naho zifise ishusho y'ifi, donc zimeze nk'ifi hasi. Hariho zimwe z'ingabo n'izindi z'ingore, they have different shapes. Hariho bamwe na bamwe bakunda gutanga n'ingero z'uko ugasanga zimwe they are very beautiful, tumwe ni twiza kabisa ku buryo ukabonye kari hejuru hanyuma kari hasi, ahandi kice cyo hasi kiri hasi, ushobora kwibaza nti mbonye umukobwa mwiza cyangwa mbonye umugabo mwiza. So these are the ones, the spirits. Hanyuma hariho n'izindi mbi shapeless kabisa, ibindi bisa nabi. Ibi byose ndiko ndavuga ngaha, ndiko ndabidondagura hama ndaza kubabwira ingaruka zose zigira ku buzima bw'abantu, n'ukuntu ziboha abantu, n'ukuntu zipossessinga abantu. Yesu natufashe cyane gose, Yesu nadutabara. So zino rero mbi nazo zifise mu maso habi, hateye ubwoba, hari shapeless ku buryo ushobora no kuyibona ugashobora gukanguka cyangwa ukikanga. Nazo nyene zifise ingaruka yazo, hamwe na za zindi zisa na nziza cyangwa se zifise mu maso cyangwa ishusho novuga gute, imimero cyangwa se uko ziba zimeze ari bisa nkaho ari byiza. Byose ndaza kuvuga ingaruka yabyo, n'abantu biboha
n'ibimenyetso by'uwaboshwe n'izo mpemu mbi. Nimba yayindi mba ariyo yakuboshe canke yayindi nayo ariyo yakuboshe. So umurongozi w'izi mpemu mbi wa mbere birumvikana ni Satani, ariko after the devil hariho ikindi gikoko gikomeye cyane kigenda kivugwa hatari hakeya muri Bibiliya cyitwa Leviathan. Leviathan ni igikoko gifise ishusho y'ingona mu maso, hepfo gifise imiterere cyangwa se shape y'inzoka. Urabye mu kumanuka hasi ni inzoka, mugabo hejuru ni ingona, n'amaboko ni inzoka, na shapes cyangwa se ayandi miterere yabyo byose hejuru kimeze nk'ingona. Bakunda kuvuga ingona, hari aho muri Bibiliya bakimentioninga bavuga ingona, ahandi muri Bibiliya naho bakakivuga mu izina yaco nyene Leviathan. Imana ifashe cyane gose. Mugabo ni igikoko kinini ya cyane, the biggest one in this realm of water, mwisi y'umwijima yo mu mazi. Ico ni kimwe. Ico dusomere Esaya igice cya 27 ku murongo waho wa mbere. Kubera nihuta n'umwanya, hari imirongo imwe ntaza gusoma, ndaza kuyibabwira muze muragenda kuyisoma iyo nza kubona kumbure umwanya uri kuratujana. Dusomere mu bubangutsi kugira twihute n'umwanya. Esaya wa 27. Yesaya 27 kadusome ku murongo wa mbere. Dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesaya yerekwa ko Abisirayeli bazosubizwa mu gihugu. Kuri uwo munsi Uhoraho azohanisha inkota yiwe ikarishe nini ikomeye, Lewiyatani cha kiyoka kinyaruka. Lewiyatani mu Kirundi ni Lewiyatani, muri Bibiliya y'Icyongereza handitse Leviathan. Leviathan mu Kirundi handitse Lewiyatani. Cha kiyoka kinyaruka. Cha kiyoka kinyaruka. Nico Lewiyatani. Nico Lewiyatani. Cha kiyoka kinyogo kigonyonzora. Cha kiyoka kigonyonzorera. Kana zokwica cha gisato c'amahero na cha gisato c'amahero cyo mu kiyaga naho wogeza ngaho. Imana ifashe cyane gose. So this is where in the Bible Bibiliya ikiracerekana nga iki ni kimwe. Wundi murongozi wa kabiri wa gatatu havuye ico Leviathan, hariho uyundi yitwa Queen of the Coast. Queen of the Coast uyu yitwa Leviathan ntago aboha umuntu umwe, akora ku rwego rwo kuboha ibice binini ya cyane gose, like the whole world possessing, akarungika ibyo bikorwa byiwe n'izo zo mpemu mbi ziwe n'ibyo bintu byose to the global level cyangwa se ku rugezo rwo ku isi yose. Ariyo n'uyu wundi yitwa Queen of the Coast. Uyu wewe n'umugore ari mu ishusho y'umugore. Benshi bakunda kumwita ngo ni Maimuna, but it's called Queen of the Coast. Yesu natufashe cyane. Hariyo n'abandi badayimoni usanga bitwa ngo ni ba Maimuna, mugabo ugasanga ntago bari ku rugezo rwo gukomera cyangwa se bwo bubasha bw'uyu mugore yitwa Queen of the Coast. Uwundi nawe yitwa the spirit of Jezebel, imhemu mbi ya Jezebel. Yesu natufashe cyane. Uyu nawe ibi byose ni ibintu biteza imhemu mbi z'ubusambanyi n'ubushakanyi n'ibitero mu buzima bw'abantu ku rugezo rukomeye, no guhagarika abantu kubandanya no kugera kure. Yesu natufashe cyane, no kwica intumbero z'abantu n'amayerekwa y'abantu ku rugezo rwo hejuru. Dusomere uyu yitwa Jezebel the seducer muri byahishuriwe Yohana Revelation. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 2 ku murongo wa 20 kugeza kuri 21. Byahishuriwe Yohana. Byahishuriwe Yohana 2:20. Icete cyandikiwe ishengero gituwatira. 20 dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.
ariko mfise ico nkugayako, mfise ico ndakugayako, yuko ukundira ujya mugore Yezebeli. musome neza. Ariko mfise ico nkugayako, aha, yuko ukundira ujya mugore Yezebeli, yuko ukundira ujya mugore Jezebeli, yiyita uvugishwa n'Imana, yiyitwa uvugishwa n'Imana. She's even in the house of God, ari mu nzu y'Imana, akigisha akazimiza abagurano banje, akigisha akazimiza abagurano b'Imana. Igituma nababwiye ko zino mpwemu mbi ari mpwemu mbi zitanga umwimbu n'umusaruro ukomeye cyane mu isi y'umwijima. Ni mpwemu mbi ziboha abantu bo hanze y'agakiza zikanakorera no mu nzu y'Imana. They work in the house of God. Zizana ubusambanyi mu bantu b'Imana, ntizitinya guteza ubusambanyi ku baririmbyi baririmba Kristo, ntizitinya guteza ubusambanyi ku bantu basenga izina rya Kristo. They will attack you, kandi utabaye maso ngo ushobore kuzigwanya no kuresista, ziragushira hasi utinyegeje mu maraso no mu buzima bwa Kristo Yesu no kugira discipline y'agakiza ikomeye. They will put you down. Uwo buriwe wese muri Kristo, zino mpwemu mbi za Jezebel zo mu mazi, marine spirit, they will attack you. Ariko icyo nkugayira ko nuko uriya mugore Jezebel yitwa umuvugishwa n'Imana. Si umuvugishwa n'Imana, ahubwo yinyegeza mu gukorera ibyaha mu nzu y'Imana mu ishusho yo kwiyita umuvugishwa n'Imana. She called herself a prophetess, but she's seducer. Ariko n'umusambanyi akomeye cyane. Kam kugira ngo bashakane bajye ibyaterekerejwe ibigirwamana. Amena. Wageje kuri 20? Nasonye 20. Naho wageza ngaho dukomera Imana amashi menshi. So this woman, mwibutse gupartaja link kugira ngo n'abatari ngaha bashobore gukurikirana ubutumwa bwiza. Link ya YouTube. Uyu mugore rero yitwa Jezebel. Navuze Liviento mvuga Queen of the Coast, mvuga na Jezebel. Muri Bibiliya wewe na Jezebel arimwo. Hariho n'uyu wundi Queen of the Coast mu vyahishuriwe Yohana, ariko kubera umwanya ntituja gusoma amajambo. Bibiliya ivuga aho yicaye hejuru y'igikoko kiguruka. Muri Bibiliya bacitwa igikoko cy'igisato gifisa amababa, but is a dragon yo mu isi y'umwijima iguruka hejuru. Igende nuzeya uyu mugore wo mu isi y'umwijima atera ubusambanyi, agenda mu bantu, agenda kurikiza mu bantu, yica inyenyeri z'abantu atera ubusambanyi. Ni kuvuga rero ngira mvuge kano kantu gatoya kari ngaha, hanyuma ntangura kudondagura ibintu bitumira izi mpwemu mbi mu buzima bw'umuntu, cyamvuga n'ingaruka yazo, cyamvuga nuko umuntu yozigwanya, cyamvuga ndavuga ingaruka yazo nuko umuntu yozigwanya. Ariko reka manze mvuge kano kantu gatoya. Icyambere, wewe muntu wamenye Kristo, nawe uri kuranyumva uyu mwanya ndiko ndavugana nawe. Fornication, ubusambanyi, bene data, ushobora kuba utarabikora cyangwa warabikoze, ntugasubire ubugira kandi. Ariko nimba utarabikora, Imana ikurinde ntusambane. Ariko nimba warabibayemo, ukeneye deliverance. Nimba warabiciyemo, you need the deliverance. Nimba naho wagomba kubigwamwo uhunge, that is not the right thing. Satani umwansi wo mw'isi y'umwijima agenda nk'intambwe ishonje, arondera abo yica n'abamira, kandi akabahiga mu buryo butandukanye. Izi nyigisho ngomba kubigisha ngaha n'abantu bakeya bazozibabwira, n'ahantu hakeya uzozumva, n'abantu bake bazozikubarira kubera benshi baratinya kuzigisha. Many they fear to teach these things. Ariko ngira ndabikubarire n'ubuntu bw'Imana wagiriwe kuba ugomba kumva amajambo nk'aya. Kandi Imana ikurinde igikoresho cyose Satani yokoresha kugira ngo ashobore kugutandukanya n'ubuntu bw'Imana. Imhemu ya Jezebel, imhemu mbi zose zikuzimo, Imana izikurinde gushire kure yazo, ikugura imiryango y'ubuntu n'imbabazi mu izina rya Yesu Kristo. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah. So Jezebel mwumvise neza karakorera mu nzu y'Imana, araza yiyitirira umuvugishwa n'Imana. Anshatse kuvuga kuri ba bandi
babona umuntu ngo ni kubera ngo asenga, ngo someone plays very well, ngo abandi bakabona umuntu ngo kubera ko aririmba bavuga ni ngo uyu ngo nta kibazo ngo arasenga, bakaca bashaka kumwishyirako no kumwirekurirako. Hamwe ya Jezebeli kubera ibiri activated no gushaka gukoresha no gushyira hasi abavuga izina ry'Imana n'ijwi ry'Imana hamwe n'abavuga Kristo Yesu n'abamamaza ubutumwa bwiza, bakinjira baciye muri imwe ya Jezebeli, bakinjira baciye muri imwe mbi ya Queen of the Coast cyangwa zino mhembi zo mu mazi, bagashyira hasi ubuzima bw'abantu benshi. Utegerezwa kuba maso ku rugezo rukomeye. Abenshi barananiwe, abenshi baratsinzwe, abenshi barashizwe hasi, abenshi baravuye mu buntu bw'Imana, abenshi imihamagaro yarapfuye, abenshi ntibageze aho bategerezwa gushika, abenshi baragwaye ibigwara bitandukanye, abenshi barumye barapfuye mu gakiza, abenshi barapfuye bahagaze because of this marine spirit, because of this spirit of Jezebel. May God protect your affections. Imana irinde affection yawe, Imana irinde n'umutima wa n'ibigumbagumba byawe, ikurinde kugwa mu mitegere yose ya Jezebel mu izina rya Yesu Kristo. Imana fashe cyane gose. Hallelujah. So utabaye maso zino mhemu mbija za Jezebel zaprochinga ubuzima bw'umuntu cyangwa se zegera ubuzima bw'umuntu biciye mu kintu bitwa affection. Protect your affections. Zigama affection yawe, nyegeza affection yawe muri Kristo Yesu. Rimwe na rimwe affection ni kwa kundi ugira igigumbagumba cyinshi cyo kumva umuntu uri kuramwiyumvamo ku rugezo rukomeye. Igihe cyose utanguye kubona umukobwa w'abandi, utanguye kubona umugore w'abandi, utanguye kubona umugabo w'abandi, utanguye kubona umusore w'abandi, ugatangura kumva ibintu biriko biragukwega, bigukwegera ku bushake n'ubushakanye no kumva umufite affection yo hejuru mu buryo burenze, itari mu buryo bwiza, bifitanye isano n'ubushakanyi, you are under the control of malign. Wamaze kugera munsi y'ubushobozi bwa control y'izi mhemu mbi za Jezebel. Yesu natufashe cyane. Muri ko muranyumva? Hallelujah. Hallelujah. So, if you have affection which is not safe under the body of Christ, ni wumva ufise affection zitari mu buntu n'uburinzi bw'urukundo n'umubiri wa Kristo Yesu, biriko bija ku muntu runaka, ibyo byose bizokurongora ku kintu bitwa fornication, ubusambanyi. Imana dufashe cyane gose. And I'm telling here, whether uri umukozi w'Imana, uri umusenzi, uri umuririmbyi, uri umukristo asanzwe, uri mu protocol, igikorwa cyose wowe ukora mu nzu y'Imana, n'uwo bari karankurikirana kuri live, you need to protect and secure your affections under the blood of Jesus. Unyegeze kandi urinde ubuntu na affection n'ibigumbagumba vyawe muri Kristo Yesu no mu buntu bwa Kristo Yesu. Ntiwemere ko ibigumbagumba vyawe bipfa gusanzara uko ariko kose. Yesu natufashe cyane. Hallelujah. Sindi ko ndavuga go crashinga umuntu kari cyaha, murazi crash cyo bisigura kumva umuntu mukunze, like you feel loving someone. Mugabo, you can have crush on someone. Urashobora kumva ukunze umuntu. Mugabo, so iyo bitanguye kugera ku rugezo byo kumva umenga hari bigumbagumba byinshi bifitanye isano na jalousie sexuelle, uri munsi ya control yo mwisi y'umwijima. Kandi ukumva wo kura ama approach yose ashoboka kugira ngo ushobore kumushikira, wamaze kugera munsi ya control yo mwisi y'umwijima. So ibintu rero bikwega cyangwa se byemvita cyangwa se bitumira cyangwa se bituma izo mhemu mbi zihaguruka zikaza mu buzima bwawe, zigatangura kugukontrola no kugukoresha no kugushira mu mugambi wazo no musi ya influence yazo. Icyambere niki? Icyambere the giant star you have,
cyangwa se inyenyeri nini umuntu afise. Zino mpemu mbi zirondera abantu b'inyenyeri, ntabwo zipfa kurondera abantu baciriritse. No, iyo zibonye umuntu aciriritse ziramureka abandi badayimoni bakamukoresha. Ariko zino mpemu mbi ubunini cyangwa se majorite yazo zirondera abantu bafise inyenyeri ikomeye. Igihe cyose hari ikintu runaka ugiye gukora cy'umugisha n'ubushobozi, zino mpemu mbi umenga zirakumotegwa. Kandi zino mpemu mbi ntizirindira ngo ukure kugira ngo zitangure kugukoresha cyangwa kuguposesinga. Zishobora kubona inyenyeri y'ibintu uzokora mu myaka 40, 50, 60, 20, 30 ugifise imyaka 2 cyangwa umwaka umwe, 1 year. Oh, abantu ntago bariko baranyuva. Ukira kana akayoya young kid, hari abantu benshi baboshwe n'izi mpemu mbi bakira abana batoye. Hariho sinzi ko ari abantu babyibuka ngaho. Umunsi umwe twari ko turasenga hano, ndahamagara umuntu ndakubwira ni uraboshwe n'impemu zo mu mazi. Arambwira ni jewe narasenze sinshobora kuba posede nimwe muri zo mazi. Ndamubwira ni okay, ntago ndiko ndagerageza kukwagiriza kuboshwe. Ndavuga ni you devil, wa mpemu mbi we sohoka. Impemu mbi zitangura kwimanifesta, ziratangura kwimanifesta. Hariho abantu baza kuvuga ngo zino mpemu mbi uzimenyo zimanifesta gusa. Ndaza kubabwira ibimenyetso impemu mbi zikwereka kuboshwe n'izo mpemu mbi kandi zidashobora kwimanifesta kandi zikuboshe. Yesu natufashe cyane. Arambwira ni nakuze nsenga, nakuriye mu masengesho, nta kuntu ushobora kubohwa n'izi mpemu mbi. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Ndamusengeye and then ziravuga ngo turekere umubiri wacu. Iyi ni inzu yacu, niho dukurira, niho tuvyarira, niho dutera amagi yacu, niho twagukira. Twamufasha kiri umwana mutoya, umwana muto, young kids. Yesu natufashe cyane. The spirit, they are so dangerous. Zirabona inyenyeri y'umuntu, zikamubona kiri umwana muto, zikamwinjiramo kugira ngo zimukoreshe. Ni kuvuga inyenyeri yawe irazihamagara, iraziprovoka. Yesu Kristo abanyabwenge babonye inyenyeri yiwe akiri umwana, akiri ruhinja. Ntago batangwe kubona ibintu akora aruka akuze, ariko akiri ruhinja kivuka inyenyeri yiwe bari bamaze kuyibona. So zirabona inyenyeri yawe zigaca zitangura kukuboha, ugacukurira muri agenda na programme yazo. Ikindi naco ubusambanyi burazihamagara, burazikwega cyane. Ngira mvuge ubusambanyi burazikwega cyane. Abantu baguma bagenda hirya no hino. Reka ndakubarira, umusambanyi umuntu asambana aba mu buzima bwo kuba mu mahapolo sexuelle n'ubusambanyi. Uyu niwe muntu wa mbere atagira amahoro mu mutima. This person, umva, naho yo bari umupagani atinjira mu rusengero, uzobaze nta muntu n'umwe abaye mu buzima bw'ubusambanya bwishimiye. Bose bararegreta, baba bashaka kubuvamwo, bakabura uko babigira kubera bamaze kuba posede, bakabura resistance yo kubiresista, cyangwa se bakaba badafite ukundi babigira kubera ubuzima babayemwo. Mugabo babayeho bicuza. Nta musambanyi n'umwe yigeragira amahoro. So zino mpemu mbi, hariho ikintu bita mu Cyongereza STD, sexual transmitted disease. Ni mpemu mbi, ni ingwara zica mu mibonano mpuzabitsina. sexual, STD, sexual transmitted disease. Hariho n'ikindi mu Cyongereza bitwa STD, nayo nyene nisigura sexual transmitted demons. Abadayimoni baca mu busambanyi. Uko wogira kose nta buryo nabo mushobora kwirinda no kwiproteja kuri izi mpemu mbi zo mu mazi zidashobora kwinjira mu buzima bwawe, uba mu buzima bw'ubusambanyi. Umuntu wese aba mu busambanyi arahamagara zino mpemu mbi. Sivuze ko ziboha aba ari umuntu aboshwe ari umusambanyi gusa. Nababwiye inyenyeri ko izihamagara, kandi nababwiye ko n'ubusambanyi buzihamagara cyane gose. Igihe cyose usambanye umenye ko wifatanyije n'umubiri. Hari ijambo nari gusoma ariko kubera umwanya sindarisoma. Biravuga ngo nuko ntibaba bakiri babiri ariko bahinduka umubiri umwe. That's what the Bible says. Igihe cyose usambanye n'umuntu umaze kuba umuntu umwe n'uyo muntu. So it is a covenant you make. Ni sezerano mukoze. Nimba uwo muntu bafise karande zo mu miryango iwabo wamaze kuzakira zose.
nimba uwo muntu afise ibishavu n'ibindi bintu vyamwiruka ko wamaze kuvyakira byose, nimba umuntu afise ibintu byose afise uwamaze kuvyakira, wamaze kwifatanya n'umubiri w'uwo muntu. Sex is not for pleasure. Yesu natufashe cyane gose, ni mwemu zakira na zigahanahana. So nimba usambanye n'uwa mbere ugasambana n'uwa kabiri ugasambana n'uwa gatatu ugasambana n'uwa kane, ubuzima bwawe bwamaze kwifatanya n'ibicaniro byinshi utazi, wubatse amasezerano menshi utazi, wamaze kugendera mu bintu byinshi utazi. Umuntu w'umusambanyi yamagirira ibintu by'amafeelings byo kumva umenga ni ikintu cy'ikiyingiyinga atazi, ukashobora gukontrola ubuzima bwe n'ibyagirije atazi uko ashobora kuwikuramwo, agumana amajwi amwagiriza mu mutima. Turacyari kumwe, tuduze ikiganza. Imana mfashe cyane gose. Hallelujah, hallelujah. Don't let anyone fool you. Ntihagire ikintu na kimwe Satani ashobora kukwinfluensamwo cyotuma uba mu buzima bw'ubusambanyi. Nimba warabubayemo, iki ni gihe cyo kugira ngo ubohoke, ugire umubiri w'ingoro ya Kristo Yesu wezejwe kandi uhesha Imana icubahiro. Abizera dutere hallelujah. Hanyuma nawe nimba utarabijamo, protect yourself from sex and ubusambanyi buri outside of marriage. Yesu natufashe cyane gose. Having sex, ndababara cyane iyo mbonye aba jeune, abagabo, abagore bamaze gufata sex nk'ikintu cyo kunezerwa, just for pleasure. It attracts demons. Kikwega abadayimoni, cyugurura imiryango y'ikuzimu. It is a fornication minister. Ni ministeri y'imhemu mbi zo mu mazi, ubusambanyi. It is a ministry of the spirit from water realm. Ni ministeri y'imhemu mbi zo mu mazi, abadayimoni bo mu mazi. Yesu natufashe cyane gose. So ukabona umuntu ngo ndiko ndarya ubuzima, uri kurya ubuzima uri mu busambanyi, ubuzima buriko burakujya, nta makuru ufise. Yesu natufashe cyane gose. So ikindi naco, zino mhemu mbi nababwiye ziraba inyenyeri. Beauty. Abakobwa beza, abagabo beza, abasore beza barakwega zino mhemu mbi. Nico gituma if you are beautiful, nimba uri mwiza, winyegeze muri Kristo Yesu. Hallelujah, hallelujah. Imana dufashe cyane gose. So they look for beauty kubera kizirondera ubwiza. Zirazi yuko umukobwa mwiza asa neza niyaca imbere y'abagabo 10 aza kugenda bakase bose abishe mu buryo bw'imhemu, abakwega bahamagara bashire mu busambanyi mu kubattractinga cyane gose. Zino mhemu biziri wise ku buryo zidashobora kugenda kuboha umuntu zidafise ikintu zigomba kumumaza. Nico gituma uzosanga abakobwa basa nkaho bafise ubwiza ku mubiri n'uburanga, aribo bakobwa biyandarika, banywa ibimogi, barara mu maboate, babasambanyi, abasambanyi bakomeye, abapagani bakomeye, abakobwa beza gusa, only beautiful girls. Ukaraba banywa ibimogi, bidroga, ibintu biteye ubwoba, ukavuga ni uyu mwana mwiza kubera kari yonona muri runo rugezo. Yesu natufashe cyane. So these demons, uzimhemu bizo mu mazi, beauty attracts them. Uri mwiza pfa kuba gusa wiraba mu kiyo ukabona uri mwiza, urugero rwose wowe uri ko mwiza, umenye ko zino mhemu mbi uba uri kurazihamagara. Utegerezwa rero kwinyegeza muri Kristo Yesu. Benedata, nimba hari ikosa umuntu yokora muri buno buzima tubayemwo, nukumva yuko wavutse ugakura ukajya mukaburindiriye kuzopfa. Ntago turi twenyene, dufise amamiliyoni n'amamiliyoni y'imhemu mbi tutabonesha amaso, zitagaragara, zizungurutse ubuzima bw'abantu. We are living with the spirits. Tubanye n'imhemu z'amamiliyoni n'amamiliyoni kandi abantu batazi badatahura, ariko muri ko murazimenya kandi mugwanye wa mugwanizi Satani nawe azobahunga mu izina rya Yesu. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Iki naco muraza kugisoma mu Banyefeso. Oya mgahareka ndahasome. Abanyefeso igice cya 5 ku murongo wa 15. Abanyefeso igice cya 5 ku murongo wa 15 kugeza kuri 16. Uhasome kugira ngo mbandanye n'ibindi mfise byinshi cyane nyarutse n'umwanya, kandi ugerageze kwihuta. Abanyefeso igice cya 5 ku murongo wa 15.
wahabonye kubera umwanya, ariko reka ntacyo tuhasome ngaha, ahandi ndaza ndahababwira muraza kugenda kuhasomera muhira. Abanyefeso 5:15. Nuko mwirinde cyane uburyo mugenda. Mwirinde cyane uburyo mugenda. Mwoye kugenda nk'imburabwenge. Ntimugende nk'imburabwenge, ariko mugende nk'abanyabwenge. Mugende nk'abanyabwenge. Muguru uburyo mubugwiza kuko iminsi ari mibi. Muguru uburyo mubugwiza iminsi ni mibi. Bibwira mugenzi wacu muguru uburyo mubugwiza iminsi ni mibi. Iminsi ni mibi. Satani ariko arakora ku rugezo rukomeye. Satani ariko araboha ubuzima bw'abantu ku rugezo rukomeye. Satani ariko arahiga inyenyeri z'abantu ku rugezo rukomeye. Reka kwiranda no kwihebura, niwemere gutanga ikiguzi cy'ubuzima no kubaho. Niwabona ko watewe ugategwa na Satani n'izi mpemu mbi, haguruka uzigwanye. Nta kigwanishwa na kimwe Satani yacuriye kukugwanya. Waramenye Kristo Yesu, udashobora kumugwanya ngo ushobore kumunesha. Imana iguhereza inkomezi n'ubushobozi mu izina. Mwari turabira Abikorino ba mbere igice cya 6 ku murongo wa 18 uhereye ku murongo wa 18 kugeza kuri 20. Aho buraharabura za kuhasoma mu nyuma. Shatse ubura hategura. Imana fashe cyane gose. Yesu nadutabara. Hallelujah. So, ikindi kintu naco kizihamagara cyangwa se kiziprovoka. Umuhungu wese ari ngaha n'umukobwa wese ari ngaha. Protects anything which comes out of your private parts. Urinde kandi uzigame ikintu cyacho cyose, kandi ube maso ikintu kiva mu bice byawe byibanga. Ntiwemere gupfa kubikoresha anyhow, nk'uko ibigumbagumba by'umutima n'umubiri wawe biriko birakurongora gukoresha. Mu kindi kintu gihamagara zino mpemu bizo mu isi y'umwijima, the drop cyangwa se gusohoka kw'imbuto z'umugabo cyangwa eggs of women cyangwa amagi yo mu nda z'abagore anyhow, biciye muri masturbation cyangwa se mu busambanyi, birakwega zino mpemu mbi. Impemu mbi zo mu mazi zikurikira imbuto z'abagabo ku rugezo rukomeye cyane gose, zigakurikira n'amagi y'abagore ava mu mibiri yabo, outside of their private parts. Wirinde cyane. Satani ateza benshi masturbation, akayibamwe imyaka n'imyaka yaramunaniye guheba. Abandi nawe akabateza ubusambanyi, akayibamwe imyaka n'imyaka yarabananiye guheba. So, igihe cyose umuntu yisambanyije, after masturbating him or herself, agira ikintu bitwa anxiety, agira guilty, kwiyagiriza, gucika intege, kudende bukigwa, amajwi y'umunabi n'umutima mubi no kubura amahoro. Because what you bring out of you, it is the significance of the glory of God. Imana dufashe cyane gose. So, urinde kandi uzigame. Ntiwemere ko Satana gushira muri influence yo gukoresha. Nababwiye ibindi ko ndababwira ngana, ntago ari umuntu wari wese azoza ngo apfe kwibabwira. Not anyone will tell you. Ariko kuba badashobora kubikubarira ntibikuyeho ko bikwega kandi bihamagara impemu bizo mu isi y'umwijima. Ni kuvuga iyo imbuto z'umugabo zisohotse mu mwanya udakwiriye, ni kuvuga hanze ya mariage, biciye muri masturbation cyangwa mu busambanyi, the spirits, the water realm, zijya mbuto zawe barazitwara. Impemu bizo mu mazi zikagenda zigaproducinga abakobwa n'abahungu bo mu isi yo mwijima, ba daimoni bo mu mazi, eaters, demons. So the same simbuto z'umugabo gusa n'amagi, eggs of women, anything that comes out from their private parts, ikivamo cyose mu mwanya udakwiriye, biciye muri masturbation, mu kwisambanya cyangwa se biciye mu gusambana, demons will take that ikintu cyose kiri hanze ya mariage, ziragenda zigakora amasezerano, biza gutuma hari abagabo benshi basanga bari mariye n'impemu mbi zo mu mazi,
ari hano ni umusore mugabo afise umugore mu mazi. He has a wife in the water realm. Numugore mugabo afise umugabo, umudayimoni in the water realm. Ndabibasigurira mu kanya nganda bibabwiye. Ndabereka n'ibimenyetso bikwereka ko ufise umugabo mu isi yo mwijima hamwe no mu mazi. You have a wife, ukaba ufise umugore cyangwa umugabo w'umudayimoni living in the water realm. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. So ibintu byo kuba mu busambanyi n'ubushakanyi bwo kwisambanya anyhow, uri kurubaka amasezerano, you are building covenants, uri kurubaka ibicaniro bizogukurikirana ya from years and another years. Imana dufashe cyane gose. Muracyari ko murankurikira, turacyari kumwe. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah. So izo mbuto nyene Satani iyo azibonye biciye mu kwisambanya cyangwa mu busamba cyangwa ziriya mpembe zo mu mazi, Satani nizakoresha mu kukumanipira. Abagabo b'ijoro rero niho batangura kuza, night wives na night husband, spiritual husband, spiritual wives. Abagabo b'ijoro ukajyamo ukabona ikintu kiriko kiragusambanya utazi ishusho icyari cyo, that is your wife. Nimbura umugabo ujya n'umugore wawe wo mwisi y'umwijima kandi yaciye muri ziriya mbuto nyene, cyangwa yaciye muri ayandi masezerano yose nahereye ko ngaha. Nimbura umugore naho ukabona umugabo mwisi y'umwijima gusambanya ujyana, uriya n'umugore n'umugabo wawe. Nimbura umugabo uriya n'umugore wawe. Nimba uri umugore uriya n'umugabo wawe wo mwisi y'umwijima ararungikwa every night, kandi isaha gusa biherera. N'abapfumu cyangwa abakorana n'isi y'umwijima iyo babonye ikintu nk'icyo barakorana n'impemu zo mu mazi bakazihamagara. Umupfumu ashobora kuza cyangwa umuntu azi kumanipira inyenyeri z'abantu akaza kugusambanya mu ijoro, akaza physical. Ni benshi barara bambaye impuzu bagasanga nta mpuzu bambaye. Ni gute ushobora gusigura impuzu waraye wambaye pinjama cyangwa igufata ugasanga nta mpuzu wambaye? There is a witch or a wizard. Hari umurozi yaje aragukura impuzu aragusambanya bivanye n'intumbero yiwe yarashaka. The symptoms, ibimenyetso, abantu bazosanga bavyuka bavunigagurika imibiri yabo yose. Yesu natufashe cyane gose. Kandi ama experience azomera nkayo ibikorwa by'ubusambanyi nyene. So nimba ubona ibintu nk'ibyo mu buzima bwawe, kugira ngo utere imbere wa avance n'ikintu cyose woshobora gukora, biba biri kure ku rugezo rukomeye cyane. Amahoro bari kure yawe ku rugezo rukomeye cyane. Umunezero uri kure yawe ku rugezo rukomeye cyane. Ushobora gukora ukadepansa ugakoresha uburyo bwose bushoboka, mugabo kugira ngo ushobore gutera imbere no kwavansa bikanka. Then wakoze n'inkomezi zawe nyinshi cyane gose. You work hard but you almost gain zero, ukakira ubusa kandi wakoze cyane gose. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Hallelujah. So dusomere hahandi rero nakubwira mu bangutsi nta wundi murongo nza gusubira gusoma kwera amasaha. Abikorinto ba mbere igice cya 6 umurongo wa 18 haravuga ngo muhunge ubushakanyi. Muhunge ubushakanyi. Icyaha cyose umuntu akora si cy'umubiri. Icyaha cyose umuntu akora si cy'umubiri. Ariko ushakana aba acumuye ku mubiri wiwe. Abacumuye ku mubiri wiwe. Bandanya kuri 19 kuri 19 bandanya. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari isengero za mpwemu yera, ari muri mwebwe uwo mufise avuye ku Mana, kandi simwe mwiganza kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mushimisha Imana mu mibiri yanyu. Amen. Dukomere Imana amashi menshi cyane. Our flesh, our body is to glorify the name of Jesus. Imibiri yacu niyo guhimbaza izina rya Kristo Yesu, niyo kubaha izina rya Kristo Yesu. Ntaguze ukuntu bano badayimoni bo mu mazi bari manipulative ku rugezo rukomeye cyane. Baramanipira ubuzima bw'abantu, cyane cyane ku bantu babaye mu buzima bw'ubusambanyi. These people babaye mu buzima bw'ubusambanyi
hariho n'ibindi bintu badashobora kubohokako mu gihe bakibaye muri buno buzima bw'ubusambanyi. So ibi nariko ndavuga ibintu bikwega cyangwa se bihamagariza mpemu mbi mu buzima bw'umuntu. Sinshobora kubivuga byose ngo ndabiheze kubera ni byinshi, mugabo reka ndabice ku mayange kugira ngo mvuge ingaruka. So ibintu bitangura kukwereka rero ko zino mpemu mbi zakuboshe, hamwe n'ingaruka ziteza mu buzima bw'umuntu. N'umuntu wese yafashwe n'izi mpemu mbi, Yesu natufashe cyane gose. Icya mbere, ni kubura ubushobozi bwo gushobora gusama ku bakobwa, ku bagabo. Benshi ubugumba bwose, every barrenness, ugufelinga kw'imbuto, kumva ngo yagiye kwa muganga bamubwiye ngo imbuto ziwe ngo ntizikomeye ngo ntashobora kubyara. Impemu mbi z'abagabo bijo, impemu mbi zo mu mazi nizo ziri nyuma yo kwica imbuto z'abagabo hamwe no guteza ibibazo by'urubyaro ku bagore. Akagenda kwa muganga bagapima akavuga ni your sperms are not able to produce, ntago zishobora kuvamo urubyaro, ntago ushobora kubyara, your sperms are dead. Yesu natufashe cyane gose. Zino mpemu mbi rero zo mu mazi nizo ziri nyuma ya bino bintu byose. Abantu bose uzokumva cyangwa se igihe cyose bizoshikira ku muntu, ugasanga agiye kwa muganga bamubwiye ngo muganga arashobora kugusigurira impamvu biva kuri ibi biva kuri ibi. Hariyo n'abakunda kuvuga ko kwisambanya nabyo bitera ubugumba, kutabyara. Hari n'abatanga insiguro nyinshi cyane, mugabo na zino mpemu mbi nazo zirasunika bino bikogwa kugira ngo abantu ntibashobore kuba unable gushobora kubyara. Yesu natufashe cyane gose. Ikindi naco nico bitwa insanity. Insanity bisigura iki? Ubujuju cyangwa se hahandi ubona umuntu umenga n'umuntu yasamye araho ntazi kururanya ibintu no gutunganya ibintu. Hari umuntu ushobora kubona umuntu umubwiye ni ko ribi, ukaraba ibintu yakoze n'ibyo wamubwira ngo uyu muntu arakomeye. Cyangwa ukabona umuntu nyene agenda nk'umuntu adafise ubwenge, hari abantu uzawumva abagore cyangwa se abantu bavuga ngo jewe ngujya ngo nta bwenge agira, kandi ugasanga ntari karamutuka, ariko ugasanga nyene uyo muntu afise ikibazo. Cyangwa n'aba bana bavuka bafise ikibazo mu mutwe, these babies, bana bavuka bafise ikibazo mu mutwe. So pray for your pregnancies kandi musengene n'urubyaro rwanyu. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. So every disorders, ubuzima bwose umuntu abamo bwo muri desordre, bwo kutamenya gutunganya ibintu no kuranya ibintu, ukabona n'umuntu adafatika, aticara, adatekana, araguruka, ubuntu bwose n'ubuntu bw'ubusutwa n'ubuguruguru n'ubuntu bwose bubaho kandi ubona butari ku rutonde. This person ari munsi ya influence y'izi mpemu mbi zo mu mazi. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Prostitution, ubumaraya, imaraya zose aho ziva zikagera ku isi ziri influenced n'izi mpemu mbi zo mu mazi. Ikintu rero coco cy'akaga kibaho cya finale n'umuntu kugenda kuraba imaraya ijyamana n'abagabo atazi ku gitigiri, utazi nimba araryamanye n'amajini, utazi nimba aratanze ibimazi biciye mu gusambana. Umvirize, reka ndakubarira ikintu kimwe. Urabona abantu babaye mu buzima bw'ubusambanyi, ushobora kuzosambana, mugabo hari umuntu umwe ushobora kuzosambana nawe aboshwe n'impemu mbi, ubuzima bwawe bugapfa, inyenyeri akayitwara, ugahomba. Naho wabura umutunzi ameze gute, ubutunzi bwawe bukayonga, bugahera, inyenyeri kayitwara, ugasigara usabiriza kandi wari ufite ubutunzi buteye ubwoba. Because these people, they drink and they consume the star, one star. Where do you get energy? Niyo umuntu akura inkomezi zo kugenda kuraba umuntu w'umumaraya, a prostitute, ukagenda kuryamana nawe, inviting demons and trouble in your life. Yesu natufashe cyane. Bibiliya iravuga nimba bikunaniye kwihangana, rongora, get married.
ntago abenshi barakunda gusigura ibisiguro bidafashe ngo nimba ngo washuhiwe ngo gira ibi ngo gira ibi ngo gira ibi. No, iyo ntago ariyo nsiguro ya Bibiliya. Birivuga ngo udashoboye kwihangana, Bibiliya y'icyongereza nibisigura neza, marry, rongora, get married. So every life of prostitute birahamagara zino mpemu mbi zo mwisumwijima. So ubu maraya nico gituma nta mu maraya numwe ashobora kuba kugera ku rugezo rwo kwiteza imbere, ibintu byose aronka biragenda biyonga kubera zino mpemu mbi. Ujya nawe ashobora kuba favored ugasanga araronse aba yatwaye inyenyeri z'abagabo canke s'abahungu yajyamanye nabo. Don't sleep with anyone you see. Uzopfa nabi we ugenda uryamana n'abantu bose ubonye, uzogira iherezo ribi. You will end in very bad condition. Turacari kumwe ngo tuduze ikiganza. Imana mfashe cyane gose. Agacerere ni kenshi. Hallelujah. Hallelujah. Yesu atufashe cyane gose. So izindi ngaruka, stubborn spirits. Iyo umuntu aboshwe n'izi mpemu mbi atangura kugira ibintu bimugora bimuvuruga, arabura amahoro, akumva ibintu by'amajwi biriko biravugira mu matwi, ntacu uzogera ko uri mubi, ntacu ushobora kugera ko, ntaho uzogera, ushobora gupfa umwanya wari wose. Zino mpemu mbi ziramugora akaryama, akabyuka, akabura itiro, akongera agakanura, akagira ibiki. Impemu mbi stubborn bisigura to disturb, kugorana. Impemu mbi ziramugora, abaha adafise amahoro, nta kintu na kimwe ashobora gukora ngo aronke amahoro. Ashobora kwicara hana kumva ntari stable akahava, akagenda mu bagenzi, umugenzi akaba aramuhebye, akagenda muri famille runaka bikanka ko ahuza nabo, agakundana n'umuntu bikanka ko bahuza. No, ategezwa kuguma ari stubborn. Ugize ingorane ukaja muri relation n'umuntu afise zino mpemu mbi ziri stubborn, uzoba ufise amagogo akomeye cyane. Zino mpemu mbi ari munsi y'izi mpemu mbi zo mu mazi, umviriza igituma uzoba ufise amagogo. Akantu kose uzokora utegerezwa kumubwira kandi ukamusigurira, explain everything. Umusigurira ibintu byose, umubwira ibintu byose. Agakosa kame ko gukora ibintu nibiki, ndabihevye ndabiguye panga gukubye akaca kublock. Now uvuga ni please sorry byangoye byagize no excuse. Imana mfashe cyane gose. Bino navyo nibimenyetso byerekana umuntu ari muri influence yizi mpemu mbi. Nta mahoro agira, ahora yumva naho ababana n'umugabo yama yumva umugabo we kwa muca inyuma. Naho aba ari umusore aguma afise umufiance, aguma yumva ko umufiance we atamukunda, atamwemera, kandi utegerezwa kuguma umwibutsa kumukunda. Of course, kubera si mpemu mbi ziguma zimubwira, nawe wambwiye ko umukunda, mushobora guheza kuvugana ukamubwira ko umukunda, mu gitondo zikongera zikamubwira ni wewe uri sirka gukunda. Are you sure? Are you sure? Uri sure? Imana mfashe cyane gose. Hallelujah. So ikindi naco ni ikintu bitwa depression. Zino mpemu mbi zirateza depression ku rugezo ruteye ubwoba. Depression cyagihe umuntu agenda kuba depressed, akihebura, yarababajwe n'urukundo. Abantu muguma mwinjira mu rukundo, mu maholation, musohoka nk'uwinjiye muri bisi yinjira mu yindi. Umviriza ndakubwira ikintu kimwe, utegerezwa gusengegwa. Hari bamwe zino mpemu mbi zirakorabora cyane ni mpemu mbi z'abarozi n'abakorana n'isi y'umwijima. Bashobora kuziguteza mu ntumbero kukuroga, kuko umuntu azashobora kukuroga kutarongogwa, ariko zino mpemu mbi akaba ari zahamagara zigashira mu ngiro icyo yazibwiye gushira mu ngiro. Ati gute? Kujya duhamagara ubushobozi bw'Imana tukabubwira nti uyu muntu mukize, uyu muntu muha amahoro, uyu muntu mubohore, kandi mpemu y'Imana ikazi gakora ibyo twayibwiye. Niko n'abarozi n'abakorana n'isi y'umwijima bakoresha zijya mpemu bizo mu mazi mu gushira mu ngiro. Rero umuntu akacaguma hangana n'abarozi atazi ko zino mpemu mbi nazo ziri nyuma ya bino bintu. Ukazobona ugwanywa n'abarozi ariko kandi ukaguma ubona n'ibimenyetso by'umuntu aboshwe n'impemu bizo mu mazi. Hari umuntu ari karantahura. So umuntu akaguma hemukigwa depression. Hari abantu umugabo ntazokwigera yigera mwizera ngo bashore kubana,
umugabo wa mbere murabanya guteye indara gutaye, uwa kabiri murabanya guteye indara gutaye, uwa gatatu murabanye muraryamanye araguhaza aragutaye, uwundi murabanye muraryamanye depression, marine spirits ziri nyuma y'umubabaro n'agahinda k'ubuzima uri kurabamwo. Yesu nadufashe cyane gose. Guhemukirwa ku rugezo rukomeye. Abo bantu bose mubona bigira ibintu by'ubusutwa, ngo ndababaye, ngo numashaka gupfa, ngo yampevye, ngo nankunda. Spirits nkemu zirakuboshe wewe, zirakurembeje, you are under the influence. Uri munsi ya influence y'abadaimon. Ngo shaka kwimanika, ngo shaka kwiyahura. Kwiyahura ngo bakwanse. Isi iriko miliyari zirenga ibiliyani hafi 8 z'abantu. You want to kill yourself kwera ko umuntu yakwanse. Iyo mhemu mbi ntikakwegere no mu kiba. Iyo mhemu mbi ntikegere n'ihema ryawe mu izina rya Yesu. Who is that person? Uyo muntu ninde yoza gutuma wumva umenga wore ku buzima bwawe ngo yakwanse, then you feel you want to die? Who is that person? Nta bantu mwama muhise ngo biyahuye ngo na depression babanse. Abandi nabo bimanitse ku giti, abandi baduza ari ngo yanze agakete ngo kubera urukundo rwinshi ndagukunda, ngo ndiyahuye niyahuye kubera nakayanyaze. God forbid. Imana dufashe cyane gose. Urukundo ndazi ko ruri exist, kandi urukundo rurababaza. Mu bintu bibabaza love hurts. Kandi urukundo biragoye kururonkera definition nyago. It changes. It's a life of ups and down. Mugabo irinze ugera ku rugezo rwo kumva umenga wopfa kubera iyi depression, umenye ko uri munsi ya influence. Abademoni bari kubara ku influence. They want to kill you, they want to finish you. Imana dufashe cyane gose. Abadaimoni bagomba kukugirira nabi. Yesu nadufashe cyane gose. So ikindi, ubuzima bwo kuba ku rugezo rwo kubabazwa cyane. Abantu baboshwe n'izi mhemu mbi n'abantu bahemukirwa ku rugezo rukomeye. Mama warashobora kuguhemukira, so warashobora kuguhemukira, abo muvukana bashobora kuguhemukira, umuryango wawe, mu boyfriend, umugabo wawe. Uyu muntu ahageze hose arahemukirwa, abakozi bakorana baramuhemukira. Uyu muntu aboshwe n'izi mhemu mbi, ingaruka ikomeye imubako ya mbere no guhemukirwa. Si ya mbere mugabiri no mu zindi ngaruka nyinshi arahemukirwa cyane. Kandi ashobora gukora ikintu akacubaka ku rugezo rwiza, mugabo at the end bakamuhemukira, kandi zimhemu zikaca zitangura kumwumvisha ntuzusubire gukora kino kintu, warahemukiwe cyane, givemwo, gihebe, gihagarike, don't do it again. Urugezo rwo kubabazwa ku rugezo wumva utosubira kugerageza kugerageza ubuzima kandi no guhagarika ibintu ku rutonde. Kandi iki ni ikindi wingezeko, ndiko ndihuta kugira dufate umwanya wo gusenga. Ikindi nacho divorce. Every divorces, ama divorce ari nyuma izi mhemu mbi zo mu mazi. Kubera iki? Zino mhemu mbi ni mhemu mbi zifise ishari, jalousie, jealousy. Zifise ishari ku rugezo rukomeye, ku buryo nimba yarakubosha uri umukobwa cyangwa uri umugore, ntishobora kukwemerera ko ubana n'uwundi mugore cyangwa umukobwa. Winjiye muri relation n'uwundi mugore, n'undi mukobwa iramwirukana. Swat ni hahandi mushobora gukundana n'umuntu, uyo muntu yarahagaze neza mu butunzi, mu misi mike cyangwa mu kwezi kumwe ubutunzi bwiwe bwose bukaba bwumye bwaheze, kugira ngo cyahagarika imibano na mariage no kugira ngo mushobore kubana uburyo bwarwo bwose. Ushobora umviriza, ni wabana n'umuntu aboshwe n'izi mhemu mbi, nimba we yaratunze neza, yaratunze cyangwa nawe warutunze, mupfa kubana kugusa, mururuka hasi, mugasigara musabiriza musaba nayo kujya mukabura n'ibyo kujya. Hari abantu bakoze mariage bahagaze neza financially, inyuma ya mariage ubutunzi buruma burahera, intumbero yaza bari iki? Munanigwane, ubuzima bwanke muvane, umugabo agute cyangwa umugore agute. Muriko murankurikirana? Imana dufashe cyane gose.
umuntu wese satani yari karazana kunanirwa no kugorana k'ubuzima bayemo, Imana ikorohereze, ikureho impwemu zose z'umwijima, ikureho impwemu zose z'abarozi, ikureho impwemu zose zikorana n'isi yo mu mazi. Imana ikuderivure mu izina rya Yesu. Iyo urugo rurimo zina mpwemu zo mu mazi, umuntu azokwama abona abagabo bamusambanya, abagore bamusambanya, cyangwa ubwo mubona gupfa ubusa. Ntazibana zidakomanya amahembe n'ibyo. Mugabo hariho utuntu uzosanga umugore n'umugabo bariko barapfa tw'ubusa busa, tudafashe, tudashinze, n'abantu batari guhagararako. Mugabo bakadupfa, umugabo agakomantaza umutima, umugore akorosha. Umugore akomantaza umutima, umugabo akoroha. Zikagerageza gushiraho impamvu zituma bavana batandukana. Kubera impwemu mbi nimba ibosha umugabo, ishaka yuko uwo mugabo iguma ari umugabo wayo. Ntishaka wundi mugore n'umwe babana. Zino mpwemu mbi zishiraho amadivorce. Ugazosanga abantu babanye bakundana, bareshanya, babwirana amajambo meza y'igitangaza, bamaze kwinjira mu rugo umugore akibagira, ukamenga no gukundwa ntigeze akundwa na gatoya, cyangwa umugabo ukamenga ntigeze anamenywa n'umunsi n'umwe. Ya majambo asosa yagiye he? Where are the sweet words? Kwa kubabarana, kwa kwitwararanika kuri hehe? Where is that pain? Simbuze bose kariko bimeze. Mugabo be umuntu wese ari munsi y'influence y'izi mpwemu mbi uzobibona. Amatiku, gushwana, guharira, umwe akaduga uwundi akamanuka, kutumvikana, kudahuriza ku kintu. These are the water spirits. Imana dutabare cyane gose. Kwigunga, umuntu aba mu buzima bwo kwigunga, akumva nta muntu amukunda, akumva nta muntu amwemera, akumva abaye mu buzima bwo kwihebura, akumva abaye mu buzima bw'agahinda. Urabona ukaba uri mu bantu benshi mugabo ukamana agahinda kadahera. Iki ni ikimenyetso yuko zino mpwemu mbi zikuboshe kandi ziguteza kandi zaguteje ingaruka y'agahinda. Abantu baboshwe n'izi mpwemu mbi bamana agahinda, ugize uku gatoya n'amarira, ugize uku gatoya n'amarira, uri wenyine mu cyumba n'amarira, uri wenyine muri salo n'amarira. Everything is tears. Amarira, agahinda ka buri mwanya. Ikindi naco kwihebura, ingaruka yo kwihebura. Uyu muntu aboshwe n'izi mpwemu mbi arihebura cyane, aracika intege cyane mu buzima, akaba mu buzima bwo kwihebura ku rugezo rukomeye, akamana umutima wo kwihebura. Imana ikukize kandi gutabara, ikubohore kuri zino mpwemu mbi zo mu mazi mu izina rya Yesu. So hariho kugira agahinda, ariko hariho n'agahinda gakabije. Agahinda gakabije ku buryo udashobora kugakontorora, ukumva ikintu cy'amarira cyangwa ukumva wokoma induru, ibintu byakuremereye mu mutwe, bikubujije amahoro, ukumva ibintu biriko birakugora, n'agahinda n'umubabaro, ukumva n'amarira worira, cyangwa ukumva uri kurihebura ku rugezo rukomeye. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya. Kare hari icyo nari navuze, zino mpwemu mbi, cyangwa reka naco ndaza kugihereza ko umuntu aboshwe na zino mpwemu mbi n'umuntu aguma yumva yopfa. I don't want to die, I don't want to try in life. Shaka gupfa, cyangwa se ubuzima bwanje bwotuma buhagarara. Mbereye hiki, naragerageje amahorasiyo yaranse, ntegerezwa notuma nipfira. Nararondeye ubuzima bwaranse, notuma nipfira. Naragerageje gutera intambwe mu buzima byaranse. I don't deserve to live. Why am I living? Kubera iki mbayeho? Imana dufashe cyane gose. Haleluya. Ingaruka yo kumva umengo umuntu yopfa nta mpamvu yo kubaho afise. Uri munsi ya influence yizi mpwemu mbi. Imana dufashe cyane gose. Yesu nadutabara. Kindi c'12 negereza ku musozo. Slow progress. Iterambere ryawe riritonda cyane, riritonda cyane gose, kugira ngo umuntu agere ku iterambere rifatika. Zino ni ingaruka, sino ni ingaruka z'ubwoko bumwe bw'impwemu mbi zo mu mazi, ariko hariho n'ubundi bwoko bw'impwemu mbi zo mu mazi bushobora kugutera guhera umunsi wa mbere ziguteye ukaca umutunzi, amafaranga everywhere, money. Mugabo aya mafaranga azoguma aguruka nk'umuyaga. Uzoguma ubona abakobwa bari hariya, abahungu bari hariya,
babandi bakunda kwitwa ngo murabazi, Imana idufashe cyane. Hallelujah. Hallelujah. So uzosanga they are using money, uburyo bw'amafaranga berekana ubuzima buryoshe bworoshe, amafaranga umwanya wari wose, amadolari, amarundi cyangwa ayahwanye n'igihugu barimwo. Mane ku buryo nawe uri umukobwa umuravye wo cugena bwani, we what do you do for living, ukora iki kugira ngo uronke aya mafaranga? Hatabwira nta makuru ufise ngo ndakwereka ibi sugar daddy, sugar mummies tuguhereze, we give you money, cyangwa se tukwereka izindi nzira uronkamwe amafaranga. Ariko ari amafaranga azoherera to enjoy. Uzosanga abenshi nta kintu na kimwe, nta bwenge niyerekwa bazigira bagira gukora ikintu na kimwe. Musange baguze ama parcelle cyangwa se ibindi bintu, zizo mwembi zizoguma zibereka uguze ikintu gurisha, you do this do that. Those spirits zizobakoresha kugira ngo zikwegere benshi mu vyaha, ziyejeje kuba kwegera benshi mu vyaha, zice zitangura gushira abandi mu buzima nk'ubwo babayemwo, hanyuma ziprovoke benshi, kubera ko ziravuga ngo uyu muntu niyabakenye ntago azoshobora gukwega abagabo. Ifo karonka amafaranga akagira kwanza n'umubiri uri smooth. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah. Zino mwemu mbere zikagira ingaruka zo guteza iterambere ryitonze cyane gose. Nari navuze no ku majwi yo kwagirizwa cyane, amajwi akuza amahoro. Iki naco dream afflictions, zino mwemu mbi zirakwaflictinga mu ndoto, zirakuza amahoro, zirakubuza umunezero mu ndoto, ukabona ibintu bikunigi, ukabona ibintu bikwirukako, abenshi bakavyita ngo ni nightmares, ukabona ibintu bikwica, afflictions mu ndoto, ukavyuka umutima ugomba kumeneka wuzuye umunabi murawuzi, unwellness, kumva utazi uko umeze mugabo utameze neza. Abasenzi mwakira uriya muntu. Bwose bushoboka, every possibilities zigutere dreams affliction. Ikindi naco ubugumba bwose nari nabuvuze ko buva kuri izi mwemu bizo mu mazi. Imwemu y'ubugumba bw'amafaranga, ubugumba bw'agakiza, ubugumba bw'umubiri turabwirukana mu buzima bwawe. Muri uyu mwanya tugomba dusenge mu izina rya Yesu. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah. Hallelujah. Bya bindi bitabagabo bijoro n'ibindi byose biragutera bikakubuza amahoro. Izi mwemu mbi nazo nyene rero ziratwara amahoro mu rugo rwawe. They take joy outside of your marriage. Umugore n'umugabo bakabaho badafise amahoro, nta munezero, mukaba mufise agahinda, umubabaro, mutanezerere urugo, mudakundana, ukumva ntukunze umugabo kandi wahora umukunda, waraboshwe n'imwemu mbi. Ukumva ntukunze umugore wawe kandi wahora umukunda, wahora umufitiye affection n'ibigumbagumba mugabo ukumva vyaraheze, waraboshwe n'izi mwemu mbi. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah. So izi mwemu mbi nazo zira drawinga finances z'abantu, ubutunzi bw'abantu, uburyo bw'abantu. Iyo umaze kuzimenya zitagomba kugukoresha mu buryo bw'ubumaraya n'ubundi, zakuboshe zigutera mu buryo bwo kumisha uburyo bwawe bw'amafaranga, zikumisha uburyo bwawe bw'amafaranga, ukaba udafite amafaranga ku buryo umugabo cyangwa umuhungu cyangwa umugore akubwiye ngo dusambane, tuvugane nta kundi, none ndabaho gute? Life is hard. Life is tough. How am I going to live? Imana dufashe cyane gose. Kusurvivinga cyangwa se kwihanganira bino bintu ntushobore kubiresista. Yesu nadufashe cyane gose. Ubutunzi bukuma bugakama bugahera bukagenda ku rugezo rwo hejuru. Hari abakobwa benshi basambana atari kubera babishaka, mugabo ubukene.
hari abagabo benshi cyangwa abasore benshi ba muri ubwo buzima atari uko babukunda, mugabo ubukene bakarondera bakabura, bakisanga bagiye muri ibyo anya. Satani akabwira ni come and do this, ngwino ube muri ibi, kandi kubera nawe ibihe bikakunanira kuresista, zino mpemu bizo mu isi y'umwijima nizo ziba ziri inyuma ya kino gikorwa. Yesu nadufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Kuba ufise umugabo cyangwa ufise umugore, mugabo ukamuca inyuma, izi mpemu bizo mu mazi zarakuboshe ku rugezo rukomeye. You are under the influence of these spirits. You don't have to see one's wife. Ntabwo ufise kuraba umugore w'abandi ushake kumusambanya. Imana igubohore cyangwa se kurindi cyago nk'iki cyaco cyose mu izina rya Yesu. So, reka ndangirize kuri ibi hanyuma dusenge. Ikindi naco zino mpemu mbi they are destiny killers. Zirica intumbero z'abantu. Hari abantu benshi bakuze bavuga ni jenzobiki. Mugabe izi mpemu mbi zarabashiriyeho amablokaje zirugara ubuzima ku buryo buremereye, bakagerageza gukora bikanga, bakagerageza kurondera bikanga, kugeza ku rugezo amayerekwa n'amadestiny cyangwa se intumbero zabo n'amahangiro bari bafise babidepoza, bakabivamo, bakabihagarika. Ikimenyetso kikwereka yuko zino mpemu mbi zakugize ko inkomezi nyinshi ku buzima bwawe. Intumbero zawe zose zirapfa. Ugukunda isi cyane, urukundo rwo gukunda isi cyane. Umuntu yumva akunda isi cyane, agakunda ibintu byo mu mubiri, ugakunda isi, ukumva ushaka ibintu by'isi gusa, nyene ukumva wokora ibishoboka byose, wosambana, wohemuka, wogira nabi, wogwana intambara yose ishoboka yo kugirira nabi abantu kugira ngo ugere ku bintu by'umwina w'isi, cyangwa se by'urukundo rwo kuronka iby'isi cyane gose. Simvuze ngo ureke kurondera, mugabo umuntu yaboshwe n'izi mpemu mbi ni wa muntu ashobora no kwemera gusambana n'abagabo batagira uko bangana, cyangwa agahemukira abantu benshi, cyangwa agakora ibintu bibi biteye ubwoba, n'umuntu abyumvise akagira ubwoba kugira ngo ashobore kugera ku by'isi ashaka, agahemukira abantu, akagirira n'abantu kugira ngo agere ku by'isi ashaka. Imana dufashe cyane gose. Gukunda isi cyane, niwumva utanguye gukunda ibintu by'isi cyane, umutima wawe ukimfluenswa n'ibintu by'isi cyane, ukumva ibintu by'Imana, urukundo rwo gukunda ibikorwa by'Imana n'ijambo ry'Imana n'amasengesho biriko birahera muri wewe, no gukunda ba Kristo, no gukunda abantu n'ibintu by'ukuri biriko biragabanuka muri wewe, watewe n'izi mpemu mbi, utegezwa kwivyukiranya usenge. Yesu nadufashe cyane gose. Ubwibone, ni wabona umuntu wese afite ubwibone aboshwe n'izi mpemu bizo mu mazi. Abakobwa, abahungu, abagabo, abagore bafise ubwibone, zino mpemu bizitera ubwibone ku rugezo ruteye ubwoba. Umuntu akaguma afise ubwibone, umukobwa akagenda umenga ntari karahonyora hasi, umugabo akavyimuka amenga ashaka mwese ngaho muri futi nta na kimwe muvuze. Ubwibone kugwiza abandi n'ubusa, akabona umenga ubusa buri ngaho, just nothing. Ubwibone ziri buri mu bikorwa bw'izi mpemu mbi. Niwabona umuntu afise ubwibone, azobaboshwe n'izi mpemu mbi ku rugezo rukomeye cyane. Yesu nadufashe cyane, Yesu nadutabara. Kindi nangiriza ko dusenga ni strange attitude, kugira imyitwarire idasanzwe. Ukabona umukobwa yategezwa kuba ari umukobwa aca bugufi, mugabo ni ngurutse. Ukabona umuhungu cyangwa umugabo yategezwa kuba ari umushinga nayo yitwara mu buryo runaka, mugabo ntafatika, ntashobotse. Ukavuga ni we ko ategerezwa kuba umuntu ameze uko nuko, kubera ko utameze uko. Imyitwarire itabaho. Umuntu ukamubwira ariko ntiwoca bugufi ukiyorosha, akakubwiza noneho ugerageje kumuhanura uyu muntu, ubu byishe ibintu byose, ubu byishe ku rugezo ruteye ubwoba, ntibahanurwa. Ubwibone, ubusutwa, amakomportema ateye ubwoba y'ubushirasoni.
umuntu wese ashira isoni ari munsi ya influence y'izi mpemu mbi. Yesu natufashe cyane gose, turicyari kumwe. Haleluya. So icyanyuma rero, zino mpemu mbi nazo zikunda kuboha abantu, zibumvisha nti, zikaza zikakubwira nti uzopfata cugeze ko ntacyo ushobora, emera utugumane, emera ugumuru hasi, emera ugumuciriritse, emera ugumusuzuguritse, emera ugumugayitse, ntugerageze kurondera ubuzima, byaranse wewe ntunabibereye, ntunabikwiriye, ntunakwiriye gutunga amafaranga menshi, ntunakwiriye kuba umuntu asa neza, ntunakwiriye kujya neza no kwambara neza no kuba ahantu heza, zikamuca intege zikamubwira ni wewe ukwiriye kubaho ubuzima bubi. Ariko kino ni kinyoma cya Satani mu izina rya Yesu. So hari umuntu yumva hariho ikintu atahuye mu nyigisho twigishije. Imana mfashe cyane gose. Haleluya. Ndabiza agacerere kari kenshi, ariko ndazi biri jambo ry'Imana mu byeshuri banavuga ngo uri n'ugutwi niwumva ico mpema abwira amashengero. Haleluya. So nimba hari isezerano iryo ryo ryose wisanzemwo wakoze biciye muri aya majambo yose twigishije, tugomba dusambura aya masezerano mu izina rya Yesu.